Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. No mwanya w'amakuru havurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. N'amakuru agaruka ku ngingo zitandukanye kuba biriko biravurwa na cane cane amakuru avugwa muri politike mu vy'umutekano ndetse no mu zindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa. Inkuru y'umubabaro ivuye mu gisirikare c'Uburundi nuko inyuma yaho hari abasirikare bapfiriye mu myimenyerezo muri Kayanza. Nanone inkuru mbi isubiye kudushikira ishavuriraniga mu gisirikare c'Uburundi. Abarongoye abandi mu gisirikare hari ivyo batangaje ndetse n'urupfu rubabaje cane rwa bamwe mu basirikare. Amakuru aratubwira ko hatanguye no kubamwo kugumuka kuri bamwe mu basirikare biyamiriza ibiriko birakogwa n'abasirikare barongoye abandi mu gisirikare c'Uburundi. Turaza kugaruka ku makuru nanone avugwa muri politike, aho turibuze kugaruka nanone ku bikomeye biriko biravurwa cane mu bategetsi ngaha mu Burundi, tukaza kurabira hamwe vyose ndetse n'amabanga amenetse nk'uko abamenyesha amakuru bacu bayatohoje bakayaturungikira. Ngiye kuyagushikiriza yose ingingo imwe imwe ukwayo. Munywanyi wacu nimba utarafyonda kuri sabone, kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko maze igihe cose turonse amakuru ube mu ba mbere bashikirwa nayo. Abari ngaha mu Burundi ndabaramukije, ariko ndanahojeje imiryango y'abasirikare babuze. Amakuru rero y'umubabaro yashikiye muri iyo miryango akaba ari inkuru ibabaje kandi bigoye kwakira. Abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi namwebwe ndabaramukije, ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, nibagiye n'abari ku migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabakengurukiye cane. Reka no makuru tuyatangurire mu gisata cirabana n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi bamwe bamwe batanguye kugumuka. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko harimwo ugufatwa nabi mu basirikare, ndetse hakaba hari bamwe ngo batanguye kwirukanwa mu gisirikare bivanye nuko ngo bayikekwa yuko batoye umugera wa coronavirusi. Uyo mugera wimonogoje mu gisirikare, bivurwa yuko ngo abariko baratogwa ko uyo mugera bari guca bakugwa mu gisirikare, ndetse ngo abandi bagapfungiranwa ahantu habi cane, bishobora no gutuma hari abapfira aho hantu bariko barapfungiranwa, ngo kuko batariko barakurikiranwa nk'uko bigomba. Mu makuru dufise havuga ko hari imyidogo idasanzwe mu gisirikare, bikavugwa ko ngo hari na bamwe bashobora gutoroka, ndetse bikavugwa ko bashobora gutorokana ibigwanisho, ngo kuko ubuzima bubayemwo ari ubuzima bubi cane. Ivyo bije bikurikira amakuru yagiye akunda kuja aravurwa yuko mu gisirikare hajemwo ibintu birabana n'amoko. Ivyo vy'ubwoko rero n'imigambwe navyo bikaba ari ibintu bikomeje guteza impari mu gisirikare c'Uburundi, na cane cane bamwe mu basirikare bato bato baritura inzego zo hejuru mu gisirikare, ariko ntibagire ico bakoze kuri ivyo bibazo. Kamwana wa mama kavurwa mu gisirikare katanguye kuvurwa mu gihe hariko hararungikwa abasirikare baja kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika, aho bamwe bamwe bagiye bankigwa kurungikwa muri ivyo bikorwa ngo kuko bava mu mugambwe umwe n'uyundi. Bamwe bakagirizwa yuko ngo batari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe rero bakavuga ko hari akamaramaza kubona igisirikare c'Uburundi gikorera abanyagihugu bose bazanamwo ivyamwo moko ndetse n'imigambwe, mu bikaba ari akamaramaza, ndetse bishobora gutuma bamwe mu basirikare bigumura canke bagatoroka, kandi ngo ivyo kurikira nyuma ntivyaba vyiza. Amakuru kandi yakurikiwe n'ibirabana n'imishahara y'abasirikare batagiye baronswa ku gihe
bamwe ngo bakaba baranambuwe amahera yabo, imiryango yabo ikaba iriko iratabaza inyuma y'uko bibonetse ko hari bamwe mu bari mu nzego z'igisirikare bariko barishirira mu mifuko yabo amafaranga yo kuriha abasirikare. Ivyo bishobora guteza umutekano muce, na cane cane ko igihe abasirikare batariko barafatwa neza canke ngo bafatwe kumwe, bishobora gutuma hacikamwo ibisata bitandukanye, kandi bishobora gutuma bamwe bagumuka, ndetse n'ibikorwa bajejwe vyo gucungera igihugu bikaba bitokorwa neza mu gihe ivyo bibazo vyoba bikomeje kwibonekeza mu gisirikare c'u Burundi. Twarababwiye ko mu ndwi iheze hari abasirikare babiri baguye mu myimenyerezo bariko barahabwa imbere y'uko binjira vya nyavyo mu gisirikare. Abo basirikare rero bakaba barapfiriye muri Kayanza, muri ka militeri ya Kayanza. Amakuru akatubwira ko imiryango yabo itaciye imenyeshwa ivy'urwo rupfu rw'abo basirikare, ndetse abatari bake bakavuga ko hari n'abandi bashobora gupfira muri ivyo bikorwa, ndetse amakuru akatubwira ko hari bamwe mu basirikare bapfunzwe bugaraniwe ahantu habi cane. Aho bugaraniwe rero bikaba vyaravuye ku kuba abo basirikare baratowe umugera wa coronavirus ngo wimonogoje mu gisirikare c'u Burundi, ndetse harimwo bamwe bariko barirukanwa mu gisirikare kumva z'uko batowe uyo mugera. Ni inkuru rero ibabaje, ni inkuru itari nziza mu gisirikare. Turatabariza abasirikare bariko barakorerwa iryo bara, turatabariza gose nimba abajejwe canke se abarongoye igisirikare c'u Burundi bakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Turatabarije abo basirikare hagira igikozwe, akarenganyo kariko karabakorerwa, akamwana wa mama kutaronswa imishahara yabo, ukugaranirwa ahantu habi cane bishobora no gushira mu kaga amagara y'abo basirikare, vyose bihagarare. Na cane cane ko amasoko yacu ava mu gisirikare atubwira ko ivyo bintu bishobora gukwegera karambaraye igisirikare ndetse n'igihugu cose, kuko igihe bamwe boba bagumutse canke bagaturukana ibigwanisho bishobora kumera nabi, aho bivugwa yuko ngo hari na bamwe bashobora kwinjira mu mihari igwanya leta kubw'agatotezo bagiye barakorerwa bari mu gisirikare. Amasoko yacu ava mu gisirikare kandi avuga ko hari na bamwe mu bagiye bikekwa yuko ngo boba bakorana n'imihari igwanya leta y'u Burundi, ngo bo bari bo bagiye baragurisha ibigwanisho ndetse n'impuzu z'igisirikare. Na cane cane ko mu bagwanyi bagiye bafatwa harimwo abagiye bafatwa bafise ibigwanisho ndetse n'impuzu z'igisirikare c'u Burundi, bikavurwa yuko rero ngo hoba hari bamwe muri abo basirikare bariko barakorana n'abo bantu, nk'uko amakuru twagiye tubashikiriza avyerekana. Gutyo rero abariko barikekwa ko boba bakorana n'iyo migwi igwanya leta ndetse n'imihari yitwaje ibigwanisho, bikavurwa ko ngo bariko barakorerwa agatotezo. Kwikekwa gusa vyonyene bigatuma haba kuborezwa igufwa ku basirikare, ndetse bamwe bamwe ngo bashobora no kuhaburira ubuzima. Banywanyi bacu, iyo nkuru rero ni inkuru itari nziza, tukaba dutabarije y'abasirikare cane abageramiwe kubwo gutoga umugera wa coronavirus bugaraniwe ahantu habi cane. Ariko imbere yuko tubandanya n'izindi nkuru, reka tubanze twumvirize ukungene biriko birakogwa kugaranira ahantu habi cane abasirikare. Gisirikare yitwa Jean Claude Nimburanira afashijwe n'umuriyetena yitwa Nibogora nibo badomwa ku rutoke n'abo basoda bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare iri mu ntara ya Gitega, bavuga ko bariko barabahohotera bimwe bikabije. Umusirikare wese w'igisongerezi avuye mu karuhuko muri kino gihe ashikizwa ahantu yugaranirwa kandi hasa nabi kubera umwanda, yagirizwa kugendana umugera wa corona. Umugera ariko baba bipimishije bagasanga ntawo bagwaye. Uyu numwe mu bari muri iyo ntara ya gisirikare.
mu ntara ya kabiri ya gisirikare itwarwa n'umujenerali yitwa Nimburanira Jean Claude abangamiye cyane abasoda bato bato n'abasoza ofisi ababangamiye rwose bafatanyije n'umuriyetenara ndetse nawe witwa Nibogora abavuye mu mikonji iwabo bapfungira ahantu habi cyane kandi bapfunga bayamaze nk'ubare abantu bari ahantu hamwe bapfungira hamwe barenga 100 bahora ikiri yindi nuko ngo hatema coronavirus baba bavuye mu makonji kandi bakaja kwa muganga bakipimisha ntagenwa coronavirus ntagenwa bayitora. Ikibabaje kurusha ku bwabo basoda nuko wonyene kubafunga we yagiye kuraba uwugwaye akaranda ka corona hama kaza gashika yidegemvya mu bandi cyo kimwe n'abamugendanira mu gihe abandi abashikiza mu gasho ibyo abasoda bafata nk'akarenganyo banasaba ababijejwe kubagarukira. Turatangaza cyane nuko wewe yagiye mu konji tuze kusuhuza mwene wabo muri kira hospital i Bujumbura agwaye coronavirus ari kumwe n'abatariyo n'abashoferi n'abana bashikiye nabo bafuza hamwe n'abandi ubitegenza hamwe bafatana bakoma nibo ntabafunga bagomba ku kazi urumva tata nuko narenganyo kandi bamwe bamutabareze mu bikuza gisirikare bazaraba kamara amazi gasobaremwo ukuntu kameze tubwiye naje gateka kazi na muntu cyane cyane ayabasuda ariko arabona abo basoda bariko barakorerwa atahandi biri mu zindi ntara za gisirikare nguko kuvyifashe mu nkuru twagira mu banzi mukurikire ariko mu yandi makuru hari karavurwa cane turaza kuyagaruka ko na makuru arabana n'ivya politike. Mu makuru rero tuba turiko turatoza abariko haravurwa irya nino hari birabana n'amakuru hariko haravurwa biriko birakogwa n'abategetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Imbere yuko tubirabira hamwe reka mbanze nkwibutse ko kuri ubu ngubu hari ibitariko biravugwa ko rumwe inyuma y'ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervas Ndirakobuca biravurwa ko abategetsi batanguye kwiyamiriza ndetse ngo bishobora kugorana cane mu gihe abategetsi batariko bahuriza ku ngingo ziriko zirafatwa. Nayo umurwi severi kuri ubu ngubu washitse mu rugo kwa Perezida Micombero. Perezida Micombero Michel akaba ari we yatwara igihugu mu gwimo rwabaye mu kwezi kwandamukiza hari mu 1972. Ico gihe rero hakaba haciye hagandagurwa umwami wa nyuma w'u Burundi yitwa Charles Ndizeye Ntare wa gatandatu. Haca rero hakurikira ubwicanyi bwarondera abo mu bwoko bw'abahutu bize canke se babadandaza. Imbere rero y'ubwo bwicanyi hakaba hari habaye igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara ya Rumonge bavuga ko ngo baje gutembagaza ubutegetsi bwa Micombero no guhonya abatutsi. Kuva ico gihe ubwicanyi bwaciye bukwira u Burundi bwose kandi vyari guhera mu Rumonge ku buryo rero benshi bavuga ko habaye ihonyabwoko mu mwaka w'1972 naho ishirahamwe mpuzamakungoni ritaravyemeza. Ubwicanyi rero bukaba bwabaye mu Burundi bukaba bubandanya bwariko burondera uyo mugwi severe ukaba uriko urarondera ibinogo vyatawemwo abantu eka mbere n'umwami Karoli Ndizeye naratogwa iyo yatawe nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Kuri ubu rero uyo murwi winjiye mu rugo rwa Micombero hariko harakogwa ivyo bikogwa. Mu makuru yacu ataha turaza kugaruka ku bindi biriko biravurwa mu mutekano, turaza kubashitsa ko amakuru arabana n'umutekano kucoba yuko mu gihugu hoba hasubiye kwinjira irya migwi y'abitwaje ibirwanisho. Mu makuru dufise nuko mu ntara zimwe zimwe kuri ubu ngubu ngo hoba hariko haraboneka abantu bivugwa yuko ngo boba bari muri ya migwi igwanya leta. Turaza kubigeruka ko mu makuru yacu ataha tuze kuraba n'abavyinyegeje inyuma. Ico utegerezwa gukora no gufyonda kuri subscribe canke s'abone gihe cose turonse amakuru kama wa mbere bashikirwa nayo. Ndabakengurukiye cane mu kanya n'izindi nkuru zigezweko ijya nino mu gihugu c'u Burundi.